Reka ndakwifuriza kugira Imana mu buzima bwawe nimba ugiye kubana natwe. Reka ntangirane ijambo rigira riti buriya ibyago bishikira abagabo, aho ni mu rwego rwo gusaba imbabazi abantu nahaye isezerano cyangwa se nemereye ko ngiye kubakorera video ivuga ku bibazo bibiri cyangwa se ubwoko bubiri bw'ibibazo bushikira abantu bizeye. Ariko rero nkuko nabivuze, ibyago bishikira umugabo. Ni hari kuri video twari twise video yavuga ku buryo Imana ireka abantu bagahura n'ibibazo. Hari abantu rero bambajije ibibazo baravuga bati noneho twebwe aho dufise amakenga naha, mbega utaranagira byinshi uvuga buriya. Hari uwagize ati utaranavuga byinshi uvuga ibibazo byavuye kuri cyagiye Adamu na Eva bacumura, Imana irabarira umugabo ngo uzojya urushe Eva nawe uzobyara urushe, maze byumvikana neza yuko umuntu ategereza guhura n'ibibazo. Uyu rero yavuze uku, turamushimiye cyane, ariko ntabwo ibyo yavuze umuntu yobiharira, ariko kandi ntabwo umuntu yovyemera ijana ku ijana. Cyo gituma twaciye tubemera yuko tuzogira icyo tubivuze ko. No kuvuga ko ibyo Imana yabwiye Adamu na Eva yarababwiye ngo muzojya murushe, ariko kujya barushe si kuvuga yuko ukuruha no kugira ibibazo ari ikintu kimwe. Egome ukuruha no kugira ikibazo umenga birafitaniye isano, ariko hari ukuruha wakoze cyane mugabo ugakora utuje, ukaruhishwa no gukora gusa mugatanga ibibazo ufise by'amagwara, byo kubura abantu cyangwa se ibindi bibazo namwe murabizi bitandukanye. Rero urumva yuko bitandukanye, ariko kandi turamushimiye cyane, nawe yagize icyumviro uyu munsi tugiye kuvuga uko bigenda. Hari uwundi rero yahise agira ati buriya uyu we yabaye nkaho asa n'uwopoza ibyo twako turavuga muri video kumbure, kuko muri video twako turavuga impamvu Imana ishobora kureka ugahura n'ibibazo. Twaravuga yuko ushobora gusanga ariko wakundi uhura n'ikibazo kanaka kugira ngo Imana igukingire, ariko kandi ibyo byose bize kubigara ko muri video twako turasigura ubwoko bubiri bw'ibibazo ku bantu b'Imana cyangwa se ku bantu bemera Imana. Ni ukuvuga yuko rero uyu we yaragize ati ntabwo Imana yareka umuntu ngo ahure n'ibibazo kandi imukunda. Uyu nabwo rero turuze kumusubiriza muri ino video ari buze gutahura. Tuze cyane rero, reka twite tuvuga rero ubwoko bubiri bw'ibibazo kubizera. Ibibazo by'ubwoko bubiri cyangwa se ibibazo bibiri bishobora gushikira umuntu yizera biva kuki? N'ubuhe bwoko bubiri bw'ibibazo bishobora gushikira umuntu yizera? Ese umuntu yizera ashikirwa n'ibibazo? Ego cyane, umuntu ari kumwe n'Imana arahura n'ibibazo. Uravyibuka yuko n'umwana w'Imana yahuye n'ibibazo. Mbega n'ubuhe bwoko bubiri bw'ibibazo rero bishikira abizera? Ni kubera iki bashikira ibyo byose? Rero uruze kubyumva muri iyi video. Narandiriye rero, reka manze nkwakire, kaze shika urisanga aha ni muri L6 The Empire. Twebwe tuganira muri L6 The Empire. Rero twebwe turaba Imana, turaba Yezu, turaba Kristo, turaba Kriste. Nuko rero mugira ibihe byiza, kugira ngo mubashe kuganira natwe. Mutubwiye muri commentaire, natwe two turavuga mu majambo. Abaroze kubaza ibibazo, ni video ntandi yavuye atari mu bibazo twabonye muri commentaire kugira ngo tubashe kubashikiriza. Namwe rero ntimugende mutageze commentaire kugira ngo tubashe kubona ivyo tuganirako. Joro bashikije ikiganiro bayita L6 since. Namwe rero mugire ibihe byiza. Twagiye rero ubwoko bwa mbere bw'ikibazo cyangwa se ubwoko bwa mbere bw'ibibazo umuntu ashobora guhura nabyo kandi ari umuntu yizeye, ari umuntu w'Imana. Ni ikibazo nuvuga nti ni ikibazo duhura nacyo kugira ngo kitwigishe cyangwa se kidukize. Iyo mvuze ikibazo duhura nacyo kugira ngo kitwigishe cyangwa kitukize, ibi nibyo nasiguye ko cyane muri cyagiye ya video yarenganye, aho nasigura ukuntu umuntu wagiye mu rusengero agiye gusaba kugira ngo urugendo rwiwe rugende neza, agira aje mu ndege, maze hagahita haza umuntu akamukubita akaremba bakamujyana mu bitaro. Birumvikana cyane yaragize ikibazo, ariko kandi kuri urwo ruhande rwo kugira ikibazo ugiye kuraba ubusobanuro umwana w'Imana yatanze, yaravuze ati impamvu yahuye n'ibibazo nuko n'ubundi urugendo yagira afate indege yari kujyamwo ihaye isha yacapfiramwo. Urumva byiza, yagize ikibazo agome ari mu bitaro bamuvunaguye mugabo ntiyapfuye. Urumva rero ivyo ni ibyago byo kudukiza. Ubwo nkuko tuvuze ati hari ibyago byo kudukiza ndetse n'ibyago byo kutwigisha.
hari n'ikindi cyago rero ushobora guhura nacyo ukagicamwo kugira ngo ukomere, kuko buriya ubutumwa bw'Imana ntabwo ari ikintu cyoroshe. Kugira ngo umuntu ashike ku byo Imana yifuza ko agishikako ntabwo ari ibintu byoroshe. Hari igihe rero Imana imanza kugucisha mu bibazo ukamanza ugakomera kugira ngo ikureke ubicemwo, kumbure n'ubivamwo uzubivemwo urugundi muntu. Buriya rero iyo uriko uracura inkota wicisha mu muriro ukayiturira maze ukayihondagura kugira ngo ize kugororoka, ize ari inkota ikarishe. Ico naco rero ni ikibazo ca mbere ushobora guhura naco. Ndavuga nti ni ikibazo cyo kukwigisha canke se cyo kugukiza cyangwa se kugutabara. Biragoye kumvisha umuntu ko ashobora guhura n'ikibazo kugira ngo atabagwe, biragoye kumvisha umuntu, ariko niko kuri. Ashobora guhura n'ikibazo kugira ngo utabagwe, ko tubyumvise ku karorero ka mbere, ariko kandi urashobora guhura n'ikibazo kugira ngo kikwigishe. Ibibazo rero ni ibyo bibazo dukunda guhura nabyo. Icyo ni ikibazo ca mbere cyo guhura n'ikibazo kugira ngo kikwigishe canke se kigukize. Ngira ngo maze kubisigura mu buryo bwumvikana, ni bya bibazo uhura nabyo. Iki kibazo ca mbere twagize mu mpande zibiri, gifise A na B. Okay, ni ukuvuga ibibazo bibiri twababwiye tuza kubabwira umuntu wizera Imana ahura navyo. Hari ikibazo ca mbere arico gifise A na B. A ni ikibazo uhura naco kugira ngo kikwigishe. Ikibazo uhura naco kugira kikwigishe ni cya kibazo uhura naco kumbure nimba Imana yavuze ati uyu muntu nzomugira umuntu ukomeye nka kumwe kwa Dawidi yaba umwami, Imana ikamureka guhera mu bwana bwiwe akaba umuntu yirigwa inyuma y'intama, aragira intama, ahura n'ibikoko. Birumvikana cyane, ntibyari ibintu binezeye mu gihe yajya kwiruka nyuma y'intama abandi bana baba batuje bamerewe neza. Urumva cyasa nk'ari ikibazo, ariko rero nivyo byamukomeje gushika igihe yabaye umwami. Aravuga ngo naragiye intama za data imyaka myinshi sinananirwa n'iki kintu. Ako kantu yamakika muri make karakabaza, ariko kamukomeje. Nawe tuvugana ushobora gusanga hari ikibazo wigeze guhura naco kagicamwo, maze ubu tuvugana uhuye n'ikindi kintu kavuga ati ya biriya naciyemwo ibi ntivyo nkanga. Nuko rero nico kibazo ndariko ndakubwira, ikibazo ucamwo kugira ngo kikwigishe kigukomeze. B ni ikibazo ucamwo kugira ngo kigukize. Ikibazo ucamwo kugira ngo kigukize ni hahandi uko twavyumvise wa muntu yari kuja mu ndege maze agakubitwa mu iyo ndege, kumbe yariko irasha. Urumva yuko rero byiza yarakubiswe ego aragira ikibazo, mugabo byaruswe uko yoja mu ndege akaja guhirayo agapfa. Kandi nawe ubu tuvugana ushobora gusanga hari umunsi wagize ikibazo ukababara kumbure bakwivya amafaranga, ugasanga urababaye urarize Imana iranyase, ariko ugasanga iyo ayo mafaranga uyagumana kumbure wari guhava uyatwara mu kabari ukagura inzoga bagashiramwo isumu ukacupa, canke se abantu bakagutegera baguhora ayo mafaranga bakakwica. Rero biragoye kumvisha umuntu ko mu kibazo hashobora kuba harimwo ubutabazi. Nivyo namwe mvuga ngo buriya niyo umuntu yapfuye ni ibintu bibabaje, ariko uba ugomba kuvuga ati byibuze reka nshime ko uyu muntu byibuze apfuye uyu munsi, atapfuye kera, byibuze twashoboye kubana gushika iki gihe. Biragoye kumvisha umuntu ko mu kibazo gikomeye haba harimo ibintu byinshi byo gushima. Urarwa ku kibazo ca mbere umuntu ahura naco nubwo yaba ari umuntu yizeye Imana. Ikibazo ca kabiri umuntu ahura naco nubwo yaba ari umuntu yizeye Imana, ni ikibazo duhura cyangwa se abantu benshi bahura nabyo ari kubera ingaruka z'ivyo bakoze kera. No kuvuga yuko ivyo dukora akeshi na keshi ntivyijana, ntabwo vyijana. Mose yakuye Abisirayeli muri Egiputa, arabazana bajabukana ikiyaga gitukura, arabazana bacisha mu bugaragwa, arabazana maze igihe kimwe Abisirayeli ko bari kugira ngo Mose abahe amazi, maze Mose aragabitanya aravuga ati mbega Imana yabaha amazi gute? Maze ivyo bibabaza Imana itanga ayo mazi. Mugera abwira Mose na Arona ngo ko mwase kunshingira intahe imbere y'Abisirayeli, namwe ntabwo muzoshika mu gihugu nabemereye. Kandi nuko byagenze. Nibyarangiriye aho rero, aho hari nyuma yuko n'Abisirayeli ubwabo bari bavuze bati, iyo video nigeze kuyikora sinzi ko mwayiravye, murabe video yanditse ngo impamvu Abisirayeli bahoneye mu bugaragwa. Kumbure muze kubona muri video nakoze irimwo, sinibuka titre yayo neza, ariko rero nukuvuga ngo byari bigenze gute nabo cyari gihe bamaze kumva amakuru y'igihugu bariko barajamwo, bamaze kuyumva bumva ico gihugu ntabwo coroshe, bumva ico gihugu kiratinyitse, baravuga bati Mose
kubera iki watuzanye? Mbega iyo mana itujanye he? Kubera iki tutapfiriye hariya twari muri Egiputa? Reka twisubirire, reka dutoranye umukuru dusubire. Maze bibabaza Imana iravuga ngo ko bigenze uko namwe rero mwese nta numwe azova hana uretse abana banyu niyo bazogera muri kiriya gihugu, nayo mwese muzokoneraho. Ni ukuvuga yuko rero ni ibibazo bagiye bahura navyo. Yaba Aroni nawe nyene yapfiriye mu bugaragwa kubera Imana yamubwiye ati ko mwase kunshingira intahe mwesi nta numwe azogera mu gihugu nabasezeraniye. Kandi nuko byagenze, kuvuga ngo bahuye n'ikibazo c'urupfu kandi atari igihe cyageze, ari uko bagize ikintu bakora maze bikabagirira ingaruka. Rero natwe mu buzima bwa none hari ibintu dukora cyangwa se hari ibintu abantu bakora ugasanga Imana birayibabaje maze bitugiriye ingaruka, bizotuma mu gihe cyiza duhura n'ibibazo kanaka bivuye kuri icyo kintu cyakozwe. Ngira ngo muribuka, ngerageza kuba uburiro bwinshi bw'ukuntu byagiye biraba ku bantu bari bakomeye imbere y'Imana no kuri Aburahamu, intango y'Abisirayeli, sekuru w'abemera. Nawe nuko byagenze igihe Imana yari yamubariye ati ndibuze kuza kukuraba, maze akirigwa mu bintu bimuruhisha bikarangira arushe agasinzira mu mwanya yari kubonana n'Imana. Ivyo bikavamo kuvuga ngo amasezerano naguhaye sindi buyareke, ariko kandi byatumye abamukomokako bamanza kugogwa imyaka 40. Nuko rero natwe akenshi na kenshi dusanga twarakoze ikintu kera tukagikora, maze nyuma y'igihe kanaka kikaza kutubera ingaruka. Izo ngaruka rero tukarira ngo mana ibibazo bivuye he? Kandi atahandi bivuye uretse muri kahise mu kintu twigeze gukora. Rero ni kuvuga yuko rero nta kijana kujya bavuze ngo ukore neza ukayisanga imbere. Tuvuze ko imbwa no ukore neza ukayisanga imbere, ba Yosuwa ndetse n'undi mugenzi we bagerageje kuvugira Imana igihe abandi bise yewe ko baravuga bati iyo Mana idutwaye he? Kuko itaturetse twapfira muri Egiputa kubera iki byagenze uku? Muga Imana iravuga ngo aba bana kubera ko bemeye kuguma banshingira intahe mu bantu bose bakuze bari mu Bisirayeli, aba nibo bazogera mu gihugu nabemereye, nayo abasigaye bose bazopfira hano. Bamaze gupfira hano, abana babo nibo bazogera mu gihugu nabemereye, kiretse Yosuwa ndetse n'uwitwa Kalebu, aribo bagerageje kuguma bavuga bati Imana yo bishobora, ntimucike intege, gerageza. Reka kuvuga ngo Imana ngo yokaba yaraturetse ngo tugapfira mu bugaragwa cyangwa tugapfira hariya. Baragerageza kuguma berekana ubushobozi bw'Imana. Nivyo byatumye aba bantu babiri Yosuwa ndetse na Kalebu, mu bantu bari bakuze, nibo bantu bageze mu gihugu cy'isezerano cy'amata n'ubuki, mu bantu baciye mu bugaragwa bakuze. Nayo abandi babaye babana bato bato bakuriye mu bugaragwa muri ya myaka 40 bamaze ko barindiriye. Ibyo byose ugiye gusoma muri Bibiliya mu guharura ibi byose rero uzobisanga ngenda Abisirayeli bagiye baragenda. Nuko rero ndeko ndakubwira ngo ukore neza ukayisanga imbere, kandi ukoze n'inabi ugisanga imbere. Ndeko ndakubwira ko rero hari ibibazo ushobora guhura navyo kubera ingaruka z'ivyo wigeze gukora kera. Reka rero nibaze yuko abantu bambajije ibibazo byerekeye n'irya video twakoze y'ukuntu Imana ikureho ugahura n'ibibazo, ubu bamaze kuronka ubusobanuro bwumvikana. Yaba kuri ujye yavuze ngo ibibazo ni ibintu, yagombye kuvuga muri make ko ibibazo ari ibintu twagerewe. Ego mu ruhande rumwe n'ivyo ko yavuga ati kuva Imana Adamu na Eva bacumuye, Imana yaravuze ngo muzojya murushi nawe uzobyara urushi. Egome ivyo ni ibintu novuga ati twagerewe, ariko mbega ukuruha n'ibibazo ntumva ko hari itandukaniro riri mu kuruha n'ibibazo. Ariko umuntu reka tumushimire cyane kuko atumye tubisigura cyane. Igihe kimwe nigeze kubaza umwarimu, ndamubaza ati mbega kubera iki aka kantu katagenze uko? Maze icyo yanyishuye yahise agerageza gusa nkaho asubiramo leso yose kugira ngo anahuze. Muri make umuntu abaje akantu gatoyi bituma ibisobanuro biba byinshi kugira ngo agerageze kugutahuza, kuko wajya iyo umuntu akubajije abasa nkaho yatahuye. Buriya iyo ugerageje rero kucyo ugasobanura ako kantu neza, nawe ahita atahura birenze ko. Reka rero dusaba abandi bantu rero mukomeze kuvuga muri commentaire ibyo mwifuza ko twaba sobanurira, nubwo twatebeje twaheze iminsi itari mike tuvyemeye, ariko namwe murabizi yuko bigora umugabo, ari usanga utuntu twagoranye. Niyo mpamvu tubaye tubikoze
dusa nkaho ducerewe, ariko kandi kiza nuko tubikoze. Reka rero ndabashimire mwe twabanye, ariko kandi ntarabashimira cyangwa se ngo ndangize no video niko ndavuga kuwa mbere yavuze ko ari ibintu dusa nkaho twagereye kuko byavuye kuri Adamu na Eva, ariko ngira ngo ubusobanuro amaze kuburonka, ndetse yaba ari n'ubundi ujya yavuze ngo Imana ntabwo yatureka ngo duhure n'ibibazo, ngana bamaze kumva ubusobanuro, yumvise n'uburoro bw'abantu benshi Imana yikundiye, yaganira nabo amaso ku yandi, ba Mose na ba Aroni na Bisirayeli ndetse na ba Abrahamu, ingene nabo bahuye n'ibibazo kandi Imana ariyo ibibateye kumbure kugira ngo ibyaba ari ku bihano byabo no kugira ngo ibigishe. Ibyo byose rero ngira ngo umaze kubisobanukirwa muri make. Undi niwe yavuze ngo mu maboko y'Imana hava ibyiza n'ibibi, ariko byose bivana n'impamvu kanaka nta kizana, ariko ibyiza byobyo yabiduha uko bukeye uko bwije, kuko itanga imvura ku babi n'abeza, igaha ibyo kurya ababi n'abeza, kubera ko izi neza ko byaba babi yaba beza ariyo yabaremye, itegereza rero kumenya ingene babaho, itegerezwa kubafungurira. Ariko rero twageraza kuvuga byinshi, reka tubashimire mwese abo babiri n'abagerageje kubaza ibibazo byatumye dukora ino video, nubwo abandi mwese mwagiye mwandika commentaire, ifise commentaire nyinshi, ariko nyinshi usanga ariza amena canke n'ayandi majambo asanzwe atotuma dukora video. Reka rero mugerageze namwe kuja muduha commentaire zituma dukora video nk'uku, kuko bituma natwe dutahura nawe ugatahura. Reka rero usige ukoze partage kugira ngo abandi babone ino video, kuko ndazi ko abayikeneye ari benshi. Reka ndagushimire rero we washitse muri Let's Kiss the Empire, niba umaze gukanda subscribe. Ciao ciao.